nagomba rero ngo dutangure kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imisi yose nimba mpagaze hano naho ngiye kubigisha ijambo nkuko mwemu yarandongoye kuritegura, ariko muri uyu musegonda maze kumenya ko ngiye kuvuga cyangwa ngiye kwiga ijambo ry'Imana, ndumva ubwoba, ndumva mu nda hariho ikintu gihindutse muri uyu mwanya. Gusa ubu nyene meje kuvuga yuko tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Kubera iki? Ukora ko ijambo ry'Imana niryo ryaremye ibintu byose bibaho kwisi. Ijambo ry'Imana niyo ryavuze ngo habeho ibintu birabaho, niryo ryakuye ibintu mu busa bihinduka ibifadika. Ijambo ry'Imana niryo ryatumye habaho ikirere, habaho isi, habaho ibiti byose mubona. Ijambo ry'Imana niryo ryaremye ibintu byose. Kuva niga ijambo, numva ijambo, nta munsi n'umwe ndabona ijambo ry'Imana rishobora kuvugwa rivuye ku Mana ngo rigende ritaremye ikintu gishasha kitari gisanzwe kiri. Nimba waje kugira ngo wumve ijambo utahe waryohewe, uyu munsi wihenze. Nimba ugomba ngo waje kumva ijambo kugira ngo utahe watahuye ibintu gusa, uyu munsi wihenze. Uyu munsi uje kumva ijambo kubwo kuryumva no kuritahura riza kurema ikintu kitigeze kubaho mu buzima bwawe, ruza kuzana ikintu utari uzi ko gishoboka mu buzima bwawe. Iyo niyo nyota ngomba ngo twakirane ijambo ry'Imana. Ukaba ushaka gutaha uko waje, taha ntaratangura. Ukaba ushaka gutaha uko wavuye muhira umeze, ubu nyene tukurindira ubanza usoko buragenda. Uko ukumva ijambo tugiye gusangira muri uyu mwanya, ntushoboka gutaha uko waje, ntushobora gusubira muhira uko wari usanzwe, kubera ko atari ijambo rya Pastor Dieudonné, kuko ari ijambo ry'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Igifaransa avuga ngo un homme averti en vaut, tu es averti. Alléluia. Sisi kama mnavyumva cyo kimwe nanje, twiteze kwakira ijambo ry'Imana. Tuvugana n'umukozi w'Imana, ijambo tugiye kuganira muri iyi minsi, ijambo ryaje rifise uburemere twahurije ko n'ijambo rivuga ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Haleluya. Amen. Uratinda uyivuge. Haleluya. Umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Nababwiye ko kuri uyu mugoroba dutangura kwiga. Ufata ikaramu wandike, ni munota mu telefone wandike mu telefone, ntuje muri WhatsApp ariko wandike amanota, ufata amanota. Abana ngo dushireho urufatiro ng'ibintu ngenderwako. Umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Nangomba ngo dusome ijambo musanzwe muzi, kumbe mukunda gusoma kenshi. Sinzi ko yabare umuntu ashaka kumfasha gusoma ikirundi byamfasha kunyaruka. Okay, murakoze. Reka tuje muri Habakuki igice ca 2 umurongo wa 4. Habakuki igice ca 2 umurongo wa 4. Jesus. Habakuki igice ca 2 umurongo wa 4 n'urupapuro rw'igihumbi n'umunani, isezerano rya kera. Haravuga ngo raba umutima wiwe urikakishije ntutunganye, ariko umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Amen. Haleluya. Mwisezerano rya kera tutarashika mu isezerano rishasha turi mu munsi. Habakuki niwe mu bavugishwa babayeho mu gihe igihugu cyangwa ubwoko bwa Israeli ko buca mu bihe bigoye, hari ibibazo. Abantu bahindutse bava ku Mana, abantu batangura kurondera ingene bashobora kubaho mu buzima bwabo bakoresheje inkomezi zabo. Hanyuma ahaguruka nk'umuvugishwa atangura gusenga, aravuga ati Mana gute tubona tuko turahura n'ibibazo, abantu bahindutse, abantu bakuvuyeko, abantu bafashwe n'ingeso zitandukanye zidaguhesha icubahiro. Yiteze ko Imana igiye kumubwira amajambo yo kumuremesha no kumubwira ivyizigiro zibigiye gukorera ubwoko bw'Abisirayeli. Imana yazamubwira ngo hubwo bigiye kuba bibi, ngiye kubarungikira abantu bazobagira nabi, muzohura n'ibibazo, muzohura n'intambara, kubera ko mwavuye ku kwizera mwateza kuba muriko. Arabandira amwereka ibintu, arabireka ati raba abantu barahindutse, basigaye bikunda, basigaye barondera ingene bashobora kunyaga amatungo y'abandi kugira ngo bashobore gutera imbere, basigaye bakoresha ubwenge bwo mu isi, bakoresha ruse. N'abandi barabinjamwe bo mu isi baza kubazana mu muco
utari uw'abantu bubaha Imana. Aramwereka neza yuko hubwo bigiye kuba bibi, kubera ko abantu bavuye mu mugambi w'Imana batakiri mu buzima Imana bateguriye kubamo. Hanyuma rero yati mugabo, ijambo ry'Imana rivuga ngo umugororosi uzoba yabanarije mu nzira zo kubaha Imana no gushira mu ngiro ijambo ryayo, ngo azobaho, ngo ariko ntazokwibeshaho kandi ntazobaho mu nzira abandi babayeho, azobeshwaho no kwizera. Iyo biri mu isezerano rya kera birangora gutahura, kuko uyu munsi mu isezerano rishasha, uyu munsi twizeye Yesu Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwacu, ibyo kwizera turashobora kubitahura. Ariko icyo gihe hari mu isezerano rya kera avuga ngo umuntu niyaba umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Mu isi hariho amategeko abiri atabonekeshwa amaso, ariko ari yategeka ibintu byose ngaha mu isi, cyane cyane ategeka abantu, ajana abantu kubaho ubuzima babayeho. No kwa munsi y'itegeko ryitwa umugisha, la benediction, cyane kwa munsi y'itegeko ryitwa la malédiction, umuvumo. Ijambo ry'Imana riratwereka yuko ngo iyo umuntu agendeye mu kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga, automatiquement aba munsi y'ikintu cyitwa munsi y'itegeko ryitwa umugisha. Si tu obéis, tu seras béni. Si tu obéis la loi, tu seras béni. Ariko iyo umuntu atumviye ibyagezwe mu ijambo ry'Imana agakora ibinyuranye navyo, abagiye munsi y'itegeko ryitwa umuvumo, sous la malédiction, ngo nutumvira umuvumo uzoza. Ibyo uzori muzobisangamo mu bigega byawe, hazobamo umuvumo. Uzoronga umuvumo uja mu matongo cyangwa uri mu gisaga, umuvumo uzogukurikira hano hose kubera iki kutumviye. Rero ngaha abakuka yavuze ngo umugororotsi, mu yandi majambo uwumviye agashira mu ngiro ijambo ry'Imana rivuga, azobaho, ariko nazobaho nk'abandi, azobeshwaho no kwizera. Haleluya. Ubu ntiwagira kubitahura neza, nagomba ngo tubandushireho urwo rufatiro. Reka tube mu Baroma igice cya mbere. Haleluya. Abaroma igice cya mbere turasoma guhera ku murongo wa 16 gushaka ku murongo wa 17. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 n'urupapuro rw'170 isezerano rishasha, aravuga ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, kuko muri bwo ari kugoroka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa no kwizera kukagwiza ukwizera, nk'uko vyanditswe ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Haleluya. Iyi mirongo ndawumvise numva no simba, numva nganye nawe we apotre, numva no murakunda ijambo ry'Imana. Nasabye abantu ijambo ry'Imana ni nk'umukate. Haleluya. Abantu bakunda kurya umukate, ariko imikate iratandukanye. Nicyo gituma ugiye kugura ubanza kuraba mbega ni yihe boulanger. Ariko kandi ndakunda umukate usize. Numvise ko arimo n'abandi ngaha. Ariko nkunda umukate usize kabiri. Umukate nkunda ni umukate usize ubwa mbere beurre, hama ugashira ku buki, bivanzemo n'amata n'ubuki. Haleluya. Naza kuramutsa nkarara muhira petit déjeuner, uravyumvise. Rero na Bibiliya naho amajambo y'Imana ari umukate, hari ijambo usoma ukumva umukate usize beurre n'ubuki, iri jambo rirasize gose. Urazi ingorane hari ntajyo bumvise. Subiramo 16 à 17. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni. Kubera iki butantera isoni banda? Ari ubushobozi bw'Imana. N'ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza. Iyo bwumvise buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Uhereye ku muyuda n'utari umuyuda n'umunyamahanga kugeza ku mugiriki, nuvuga ngo twese turimwo. Reka tugagaretse ngaho kwazo. Haleluya. Mwumvise igituma nababwiye nk'iko ndatangura
ikiza kuba kuri uyu mugoroba. Urazi mesheza Imana yarangiriye umuntu mu bintu byinshi, yaraneye iteka mu bintu bitandukanye, ngenda hirya no hino ku isi aba mu gukora ibikorwa bitandukanye, ariko niyo aba ari ikintu cyambere kibaho ku isi nkora nezerewe n'umutima wanje wose kidashobora kwigera kintera isoni no kuvuga ubutumwa bwiza. Sasa ingorane igituma muvuze amen nuko yako muzi ko ari byiza kuvuga ubutumwa bwiza, ariko rege simvuze ko ubutumwa bwiza ari byiza kuvuga ubutumwa bwiza. Uko barako amajambo yose nshobora kwigisha, ndigisha ibintu byinshi bya leadership n'ibindi, ndafise amateori menshi yo gushobora gufasha abantu muri entrepreneuriat no mu bindi byose. Ayo mateori arashobora gufasha umuntu kuhezona no gufata ingingo, ariko ngo hariho ijambo iyo uri kurigisha muri ryo harimo ubushobozi. Muri ryo harimo ikintu. Ndashaka kubabwira ibintu byiza. Buriya atari ama eglise ushobora kugendamo bakaguha impanuro. Hari ama eglise ushobora gutangura kuva ukwezi ugatangura ugahera ariko baraguha impanuro z'ingene ubaho, amayide meza. Nindatazi ko kwibara ibibi nawe hanze barabivuga. Nende baza kubwira abantu ngo ntibibe uzokora iki, ngo ego save urashaka kubisanga mu ijambo ry'Imana. Ariko hariho ubundi butumwa nibwo twinjiremo kuvuga. Muri bwo harimo ubuzima burarema icyari kitari kiriho kikabaho, ubwo nibwo butantera isoni, ngo ni bumwe ubushobozi, ariko si ubwo ari bwo bwose. Si n'ibyanditswe muri Bibiliya byose. Ibyanditswe mu Bibiliya byose byahumetswe n'Imana, ni ijambo ry'Imana, ariko hariho ubutumwa, haleluya, bujanye n'igihe tugezemo. Paulo arabandanya aravanga umurongo wa 17, kuko muri bwo ari ukugoroka kuva ku Mana gushurwa. Haleluya. Habakuki avuze ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Ntiyavuze umurundi azobeshwaho no kwizera, ntiyavuze abantu bo muri mu ishengero rya Oasis azobeshwaho no kwizera canke CRG, no. Yavuze ngo umugororotsi. Ingorane fise umvuze ibintu nk'ivyo cambanza guhagarika nk'ibaza ikibazo. Uwo muntu uvuze abahe? Uwo muntu avuze ninde? Tugeze mu isezerano rishasha, tugeze mu gihe hari umuntu atagendanye na Yesu Kristo. Hari abantu bashaka namankunda kubaza ikibazo, nirashaka kumbwira amazina y'intumwa 12 za Yesu Kristo, kaza wumva batanguye Petero, Paulo, hanyuma na Matayo. Oya, Paulo ntiyari kumwe na Yesu, yaranamugwanyije. Ariko baze guhura na Yesu murazi iyo nkuru, ahinduka ari Saulo, ahinduka Paulo. Hanyuma ahura n'ubutumwa bwiza, ahura n'ubushobozi bw'ubutumwa bwiza buramuhindura. Hanyuma cahishurirwa yuko hariho ubutumwa bwiza buzana gakiza. Ntabwo muri kumurumva. Aratahura ko hariho ibintu Mose atigeze avuga. Amajambo meza Mose yigishije ntazana gakiza. Ivyo Eliya yavugishijwe ntibyashobora kuzana gakiza, kubera ko nta numwe ari gushobora kuvuga ubwa kabiri, nta numwe ushobora gusomera ukuvayo gusubira mu byagezwe ngo hanyuma ibicare mu gisha. Hari ukugoroka ko mu isezerano rya kera ngo kumvira no gushira mu gice mu Imana rivuga, ariko ntikwashobora kuzana gakiza. Ngo ariko hari ubutumwa bwiza butantera isoni, ngo ubwo butumwa bwiza burimo ubushobozi, ngo ubwo bushobozi nibwo kuzanira gakiza inde uwizeye wese. Haleluya. Bandani. Kuko muri bwo ari ukugoroka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa no kwizera, kukagwiza ukwizera, nk'uko vyanditswe ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera.
si we wa mbere bivuze Habakuki yabivuze ariko umugororotsi wo mu isezerano rya kera atandukanye no mu isezerano rishaje ngo ubutumwa buzana umuntu bukamushikana ku rugezo rwo kwizera ngo abiheshejwe tabwo kubwo gukizwa abiheshejwe no kwizera Yesu Kristo namukiza ubugingo bwe nagama tushireho urufatira bw'ibyo tugiye kuvugana ivyo tuzovuga ejo ibyo tuzovuga kwa Mungu ibikurikira wihangana bizoba biraba umugororotsi bizoba biraba umugororotsi turavuga ngo umugororotsi abeshwaho no kwizera ninde atabeshwaho no kwizera utari umugororotsi ntushobora kubeshwaho no kwizera ukiduta cyangwa utari sure yuko umugororotsi nanda bigezaho ko tutasura gukundana si tu n'as pas l'assurance que tu es saint que tu es juste devant Dieu tu ne peux pas vivre par la foi. Ok, mais une distance. C'est impossible que quelqu'un qui est injuste ou qui n'est pas saint puisse vivre par la foi. Il doit vivre par les 5 sens. Nibikunda kumuntu atari umugororotsi atari uwera ashobora kubeshwaho no kwizera nihenda akagerageza kubeshwaho no kwizera abayibomye arahura n'isanganya n'abantu bose bazobimenya ko yihenze par conséquent umugororotsi yizeye uwera uwizera kisamo ubugingo bwiwe agiye kubaho nk'uko abatari abagororotsi babaho aba yihenze kandi abantu bose bamenya ko yihenze umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera twese twarakije twarize kisamo ubugingo bwacu turagomba kubaho no tubeshwaho niki apo turaza gukosora nibamuhamagaye birabaje kubona umugororotsi abeshwaho n'amafaranga kuko naho nabisomeye muri Bibiliya birabaje kubona umugororotsi abeshwaho n'akazi kuko naho nabisomeye muri Bibiliya birabaje kubona umugororotsi akora kugira ngo abeho kuko nta nabisomeye muri Bibiliya niba ijambo ry'Imana ritabesha ukaba wabaye umugororotsi wanzajobeshwaho no kwizera dusubiremo turabe rero umugororotsi ninde ntibishoboka kubw'ibikorwa gushobora guhinduka umugororotsi nta mwanya afise kwigisha ndazi ko bacigishije cyane nsiza gisubiramo kugira ngo bitahure mbega vyari gushoboka ko Yesu apfa atabanje guhinduka icyaha hello nanyishumika muramu Yesu yari gishobora kuja ikuzimu ikizumuri muri prison kijimu si muri enfer c'est muri le feu éternel c'est l'enfer nuvuga ngo nahantu muri prison aho haje abakomoka kuri Adamu na Eva kubera ko batumviye bakora icyaha batandukana n'Imana cyo gituma bavuye mu mubiri bategeza kuja ikuzimu muri prison iri contrôlée par Lucifer. Comment est-ce possible que umugororotsi atanama yigeza akora icyaha amanuka ikuzimu? Ni gute umugororotsi atigeze akora icyaha data ashobora kuhindukira akareka kumuraba? Nasomye ahantu muri biravuga ngo Imana sange mandi majambo Yesu yahindutse iki? Ni gute? Expliquez-moi, messieurs et dames, mwaminuje muri kaminuza. Comment est-ce possible que quelqu'un qui n'a jamais péché peut devenir péché?
ni gute umuntu atigeze akora icyaha ashobora guhinduka icyaha? kubwo umugambi w'urukundo Imana yarifitiye abari mu isi, Imana yakoze equation qui semblait être impossible. Ifata umugororotsi iramwambika icyaha gushikaho se data wa twese wo mu ijuru adashobora kumuraba. Aratera induru avuga ngo data nigiye kumebesheje kuko wahindutse icyaha. Jésus n'a jamais péché. Il était saint, 100% saint. Nous me descendons au Kumana directement. Il y avait conçu avant kuri Adamu wa mbere. Mugabo kugira ngo ashobore kuja ku musaraba atza guhinduka icyaha. Kugira ashobore kuja ikuzimu atza kubanza guhinduka icyaha. Même s'il n'avait pas commis de péché. Urazi ko umuntu ashobora kugerageza kugororoka. Naho ari umunyabyaha umuntu ashobora kugerageza kugororoka, sivyo? Jésus ntiyari gushobora gukora icyaha basi ngo yigirisha akora icyaha. Yarahindutse icyaha kugira ngo wowe nanje dushobore gucungura. Ikibazo kugira mbandanye kuri teme. Turashaka turafire fondation ya teme. Imana yashoboye guhindura umugororotsi agahinduka icyaha. Nta capacity ifise yo gushobora gufata umunyabyaha ngo imuhindure umugororotsi. Iyi verse niyo verse centrale ijanye n'igihe tugezemo tuzana gutahura ibanga ry'umwisezerano rishasha. Par la foi, non pas par les œuvres. Kubwo kwizera Kristo umugororotsi yahindutse icyaha ku bwacu, yaduhaye gusangira kamere hamwe nawe, aduhindura abagororotsi kubwo kwizera pana kubw'ibikorwa. Iyo wizeye Kristo mu kisabo by'ingo bwa ubicaremwe, tu deviens une nouvelle création. Dieu te recrée. Uronka kamere gashasha gakomoka kuri Kristo. Ijambo ry'Imana gacuba ngo wahindutse umugororotsi pana kubera ko waje gusenga mu ishengero. Kubera ko wizeye umugororotsi wakira kamere kiwe, uremwa gushasha mu mwemu yawe usangira nawe kamere. Sanaye navana ivyo wakoze la nepase naho waciye n'abakuzi n'ingene abantu bokwita n'ivyo utarashobora. Mugabo mu mwemu yawe kubwo kwizera Kristo wahindutse cyane mugisha umugororotsi usangira kamere hamwe nawe. Haleluya. Iyi ni base ya mbere ngo badushire imbere ko tubandanya ku byo kwizera. Abantu bashaka kukwihenda kwingene usinyuma. Iyi ni housing. Mwese muratunze amatelefone. Telefone ibintu bitatu nyamukuru ni carte SIM, carte mère na housing. Telefone yiguza ta carte SIM irimo irafata ifoto. Iravuza umuziki. Mbwa ntiri kuri rezo. Ndashobora gufasha. Isa neza Samsung sinze yari yose ufise iPhone, mais sans carte SIM ntishobora kuja kuri rezo. Par contre c'est un téléphone. Kandi isa neza. Kandi bivuza umuziki, kandi fata amafoto meza, ariko en réalité sinzima uko nakiza kugufasha kuco yategerezwa kubiri nka telefone igitarimo carte SIM. Iyo carte SIM yabaye bloqué, telefone igumifata amafoto yagatoroshi karakora karakumurikira byose yashaka gukora me ntirikwira kora icyo yategereza kubikora. Ariko rero kugira ngo ishobore gukora kuri rezo bategeza guitwara bagakuramo carte SIM, bagashiramo carte SIM shasha. Nimba yari yitwa Samsung ya Noir iguma ari Samsung ya Noir, ya mafoto yararimo mugabo icahindutse nuko yaronse yindi identité indane shasha. I connecta kuri rezo. Paulo exagera ngo urazi ko kera atabantu mwarimo. Kera. Madame nagibuka ngitambaye amafanki yo kuri Lisaria kuri scène. Nta muntu narimwo. Natamba kuri scène vraiment akarorera. Acabona kujya. Ariko uriya muntu yarafise carte SIM iri bloqué.
ngo hamwe mwagenda mupfuye mwishwe n'ivyaha vyanyu. Hanyuma umunsi umwe ndumva ubutumwa, maze kumva ubutumwa nsanga ntegereza kwa registre kugira ngo carte SIM nshasha. Hanyuma maze kwizera kisambu kizabwiye ngo ijambo ry'Imana bangu ikikuremera imwe musha. Paulo ashava ngo yari muri Kristo igihe Kristo yabambwa. Mana yanje wese ejo bundi wekora urahama abantu bakurikira Yesu ngo nabambanywe na Kristo. Hari abantu bayirimba muri eglise, wewe nitukuzi muri quartier wavutse ejo bundi imyaka 2000 wari babambanywe na Kristo byahe. Paulo bangu nafanye na Kristo. Muraza kubisigurira. Acava kandi ngo nazukanye na Kristo. Agaca atuhenda ngo yicaranye na Kristo ariko rinto. Ngo yicaranye na Kristo ahantu ho mwijuru. Comment est possible? Mwe ni muvyizira none. No binsigurira. Umuntu ariko arandika icetara ahantu i Roma canke azabubwira ngo yicaranye na Kristo ahantu. Comment est possible? En fait, ntaye kwavuga housing, ntaye kwavuga carte mère, ariko avuga carte SIM ko ntaco nibiriko biratina muratena mu vyumba. Aravuga ati en fait je muguma mumbona munzi ndi Sauli yo kwanaka. Anteta muri jewe kamere gashasha ko mu buryo bw'imhemu. Cagihe Kristo ariko araja ku musaraba kari muri we. Ntavyo urumva. Izo ni bavyumva raza kumva bikurikira. Ngo nacagihe yapfa nari muri we kuko nakuwe muri we mu buryo bw'imhemu. Nico gituma abantu bashaka kugira deliverance bakirukana amadayimoni icyo kikabira. Kuko batazi yuko igihe Kristo yanesha abadayimoni kuzimu bari muri we. Hari abantu batanu baza kuvyumva. Ngo nazukanye hamwe nawe. Umunsi mureko nabaza mwemwe none vraiment ngira ingene Paulo yari yicanye mu ijuru yicanye. Je byacibiza mu byo bya carte SIM. Ndabaza uheje gushaje amayinite 1000 francs mu telefone. Telefone yawe bakayiba. Ugacugenda kurekera bahagusubiza nimero yawe. Abantu batarakoresha amayinite. Bahaguhindi carte SIM. Yindi yaje na telefone. Hamukayishiramo. Uravye amayinite yasangamo cyangwa ntiyasangamo. Je murabizi. Kuko era kama amayinite yo basharja ntaza muri carte SIM. Aja muri identity iri muri serveur. Ntavyo biko murongo. Aja muri ordinateur iri muri Leo cyangwa muri Econejo nse Paulo. Paulo avuga ati aha muri ko murambona ngaha. Identité yanje nibiri charge n'uburenganzira bwanje nibiri ngaha biri muri Kristo ahantu ho mwijuru kuko niyo nkomoko niyo source yanje. Umugorotsi wanje azobeshwaho. Donc tubanze dushireho urufatiro. Ntibishoboka kubeshwaho no kwizera utari sûr kuri umugororotsi. Umenya kuri umugorotsi kuko wizeye Kristo pani byo wakoze pani ngene umeze ariko kuko wizeye Kristo mu kiza ubugingo bwawe kuko uri cyare mugisha warosa gusangira kamere wahawe gusangira kamere hamwe na Kristo wabaye cyare mugisha kubwije mu gimane vangura umugorotsi. Alors nagoma mbazi turaza kubandanya mu kanya ni bande babizi neza ko arabagororotsi bari muri kino kibanza kubwo kwizera Kristo mu kiza ubugingo bwawe pana okimana ishimwe mwe mwanavyigishije kabukiduta turi ngaho kugira ngo tugufashe. Ari ikibazo kitakijana teme yacu rero ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kugira iki no kwizera. Uyu munsi kibazo ishengero rya Kristo rifise mwisi igituma ritariko riragira impact mu buryo budasanzwe mwisi nuko abagororotsi babaho nk'abatarabagororotsi. Utabeshiwe no kwizera nuko utari kurabaho ingene Imana biteguye ko bimera. Tuzovuga neza cyane cyaje kubeshwaho no kwizera. Mon juste vivra par la foi. Ukwizera niyo kukubesha. None umugororotsi abeshwaho no kwizera gute? Umugororotsi abeshwaho no kwizera kuko ijambo
ry'Imana ntaryumva gusa. Aha haraza kuguma gato wihangane kumbure umunsi utabitabana uzovyumva ejo. Umugorotsi abeshwaho no kwizera ijambo. Mugabo umugorotsi ntabeshwaho no kumva no gutahura gusa ijambo. Umugorotsi yizera ko yavyawe n'ijambo. Navuze ko ivyo biza kugorana ku mugoroba. Hari nabisomye? Namwe bisomye? Nous sommes nés de la parole de Dieu. Twaremewe, turemwa n'ijambo ry'Imana. Tuvuka ntitwavyawe n'imbuto ibora canke imbuto y'umugabo n'umugore. Twavyawe n'ijambo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Bishatujana hano kugerageza kutahura no kwizera ijambo kubera ko yishize mu mutwe nuguhusha gutahura intumbero yuko ijambo sivyo wize watahuye. Ijambo nukwemera icuri muri Kristo Yesu. Ibiraza. Haleluya. Nabwiye ko twe turabanza kwiruka hasi gatoya. Mwihangane. Ejo tuzoduga. Tu as été créé par la parole. Tu es né de la parole. Donc ta nature, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que tu vas comprendre. Ce n'est pas ce que tu vas étudier à l'école. C'est ce que tu es. Alors, ce que la parole de Dieu dit, ça ne te demande pas de croire. Je vois la différence entre croire et avoir la foi. La foi, quelqu'un qui a déjà dit, ukwizera nukumenya gose udakekeranya kwica ijambo ry'Imana rivuga ko uri cyo hava kitabacho. Sinzi ko na pastor muze muramfasha. Mwumvise uri henze. Haleluya. Iyo umuntu agomba kumenya ijambo ry'Imana mu ishuri arashaka kuza kugiga. Akavuga ati Yesu yavukiye i Nazareti, akavuga ati yabagenzi i Betelehemu cyangwa je ne sais pas où, akavuga ibintu byose tukagenda ukavyiga ukaronka theology bakaguha n'upapuro akavuga ati arazi yarizi ijambo ry'Imana. Muga ashobora kuba azi ijambo ry'Imana ntibisigura ko yizera ijambo ry'Imana. Uzi ijambo ry'Imana nuko rimubwiye ngo uricare migisha avuga ati ndicare migisha kiri neje kiri preuve bimera gute uko biri kose ndicare mwe gisha uko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ndi kandi menye neza nakekeranye ico ndi. Alléluia. La foi c'est ça en fait. C'est reconnaître, c'est accepter qui tu es. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que tu es. Mais il ne veut pas te convaincre. Ijambo ry'Imana ngomba kugira ngo riguta rikugerageze kuraba ingene ruyukuzana guhindura ingene vyiyumvira ibintu. Oya, ijambo ry'Imana rikubwira ico uri, Imana yakugize kuba. Rero iyo avuze ngo umugorotsi abeshwaho no kwizera, umugorotsi abeshwaho no kumenya neza adakekeranye. Kwica ijambo ry'Imana rivuga cyose kiraba ubuzima bwiwe arico kigize ubuzima bwiwe. Haleluya. Nabateye confusion gatoyi mu kanya gaheze. Umugorotsi ntashobora kurondera, ntashobora kubeshwaho n'amafaranga. Cyangwa kuba harondera amafaranga. Ibikoresho bidufasha. Tugeze kuri iyo niveau, tuba twavuye muri position yacu yo kwizera. Mugabo umugororotsi yizera akora icyo Imana yamuremeye gukora, amafaranga akaza ariko nkamukurikira. Ntabwo ariko numva. Ivyo tubivuga ko cyane ejo. Nangwa tshire urufatiro. Le juste vivra par la foi. Ici itubwira ibidashoboka kuva mu gitondo cyo kumugoroba. Ntibizokundako. Ntibishobokako. Ijambo ry'Imana kubwira iki? Par rapport ico kintu akubiye kwidashoboka. Entre ivyisi riko yakubwira n'ijambo ry'Imana wizera iki? Ubaho gute? Wikomporta gute? Par rapport ico ijambo ry'Imana rivuze n'ivyo mw'isi la majorité bavuze. Ivyo abantu bapfunditse mw'isi.
hari ibintu mbambare mfise liste ndende ucutwenga kurabizi hari igihe navuga ni kubera iki ntavukiye ku Musaga nkabona amatara nanje nkiri umwana muto bazi kubona amatara uzi ko amatara yaka n'isi iteye imbere ukayibona ugeze muri 6e birateye basha amazi aza mu nzu ukayibona nuko ugiye ahantu muri eveshe umuntu ukuze bazi gukura imodoka ije hafi yo kwishuri para kwishuri hafi yo kwishuri ufise uburenganzira bwo gusohoka mu ishuri kwiruka kuza kura imodoka ukarindira gushika igende ko niko nakuze jewe irenganye ntuzi n'uwirimwe ngo tugira amahoro uri kuramusa j'ai rempli toutes les conditions pour me dire il y a des choses qui ne seront jamais possibles. Uza samedi ukikora igatekera impuzu ugashaka umuduka manuka ahantu mu mwonga mu kibuye hari yepfo ukamesa umusoso ugahera ukanikira ukarindira Imana ishimwe imvura itaguye kugira zume imvura iguyeho zidugana zipimiro 70 ukaduga ku mwe muri finisha ngaha hari ibintu mutazi mwebwe haranu shika ukuva kura uri qualifié pour échouer kwisi wiga gucya wateye imbere gato urateye imbere ageze muri secondaire urasigaye wigira umuntu umwe muyanki kera umva ariko nabahenda bo kwishuri nyene nkaca nigira namvuye ahantu niho nkibona amatara muga kameme nkaza nkigira udufyeri twinshi nkaza imbere nkatamba nkagira iki bati okay yagerageje ugeze ahantu uteye imbere gato puf okay iwanyu barahasambuye papa bamwishi ibintu byo zagenze byose biraheze turuve mwibarabara ngaha. Tu as tout ce qu'il faut pour être qualifié d'échouer dans la vie. Parce que ça ne sera jamais possible. Mon yarandavye muri famille yarandaba neza arambwira ati John tu am gafaransa keje gasukuira avuga ngo tu seras un vaurien. Très bien. Kandi ntiyabesha Imana ishimwe. Arandaba aravuga ati tu es qualifié pour Mara isinijuwe. Hanyuma sinzi ngene nguye ku gitabo citwa Bibiliya we. Haleluya. Savye indaro muri université ku mugenzi ama Bibiliya ndayivuga ndayisoma ndagusigire ko atamani baho jewe. Imana yanyibahe. Je sinakuze ndayikorera kuva ndumwana muto ndumukorezi bantegura ko umupadiri ibi nibi ntavyo nigeze ngira ibintu byose ambwira ko ko nayiko ndategura ngo nje mu ijuru. None ibara n'iryarayeguye no riyo Mana iri he mpa Bibiliya ndakwereka ko atayibaho ndayisoma nge ndayisome ngwe kuri Matayo gice cya 5 nsome murere umugabo w'umuti paraho hitwa Yesu Kristo kera nahora ngenda numva bamubwira ko bamuvuga ku isengero sasa rero cette fois aranyibwiriye jewe nyene directement ndarira atamuntu ari turi kumwe mu cumba hama ndihana hama ndasoma Bibiliya mera cyo gutuma soma Bibiliya ni shavu cyasanga seule chose ijambo ry'Imana ikorera ansaba nisaba ikintu cyambere kibaho cyoroshe kandi kigoye kwisi kimisaba kwizera gusa ngurizera ko Yesu yapfuye ku bwawe vraiment ndavyemeye urizera ko yazogira ngo tsinda yoho ndavyemeye urazi kumwizeye undi kicare migisha bon okay ndicare migisha urizera ko ijambo ry'Imana ndabana ndizera ko riko rivuga umuhungu asavye indaro mu university cyo gihe abantu biga mu university kera murashaba mubizi nafungura rimwe ku munsi mu masaha abo bitabarayane n'abantu bagenda ifungwa bamaze guheza gufungura aba etudiant abakora mu gikoni bamaze gushavura bagaca bazisohora hanze bagaca bugara kugira ngo abacere baze kwigaburira je ngenda kuramasa tujya two mu nyuma saa 5:30 yo muri campus hanyuma mpura n'ijambo irinsaba kwizera gusa ndarisomye itangura kumbwira ngo riguri cyare migisha ngo ivyakera byose byarashize ngo byose byabashasha n'ivyigasogo n'ivyahehe byose byaraheze byabaye bishasha c'est possible kandi ngumugoroshi wanje zobeshwaho no kwizera et je commence à croire que c'est vrai alors je vais essayer
ndahindura ko mu makiza ari mu universite mba mu universite ndavuga ntubu rero d'abord universite irahezagiye ko ndayibamwe ubu ndi ngaha savye indaro mugabo ngaha universite irahezagiye kuko umwami n'umuherezi aba muri campus ubu rero ntavyo gusubira ngenda ameze gutya nzogenda mpagaze uko edare kandi niga muri universite tunatanga kuvuga edare niga muri kaminuza ale zanatonda muri bibliothèque fata ibi nkasoma ibitabo nkavuga ni okay mwemwemere we ntabwize ngo umwigisha siko nagusomye ahantu none umwigisha wonanirwa no kunsigurira ikintu muri universite tangura kuja muri bibliothèque umuntu ukora muri bibliothèque muri universite carambaza umunsi umwe sohotse gutya ari ahantu hasi basomera amajourno nari nakunda gusoma ibintu byo muri UNESCO nakunda gusoma ibintu ari umuntu yatwara UNESCO ico gihitwa Federico Mayor nakunda gusoma ama editorial yi hari umuntu akora muri universite muri bibliothèque umunsi wa carambaza ngo mbe wiga muri medicine ntibisa navyo en fait kuko ntiyakomprene ingene ntonda gusumba abanyeshuri ndavuga nti nabonye ijambo ry'Imana we rirambwira yuko bitazobana bimera kwa kundi byari bisanzwe bimeze ngomba kubwira ngo kwizera no kumenya neza udakekeranye tuzobivuga ko cyane dusa kwinjira cyane aho hantu mugashaka kubwira ngo ni wabanza kuba sûr kuri umugororotsi bitavuye ku ngomezi zawe bivuye ku kwizera umugororotsi yavuye ku bwawe kazuka ku bwawe iti jambo ry'Imana rivuga byose bivuga kuri icuri ntibikubwira ibyo ukwiye gukora bikubwira icuri amasaha manu hari igihe dusenga Imana tukarondera mu ijambo ry'Imana tukarondera umugisha abantu bakagenda gumara amasaha n'amasaha bapfukamye basenga kugira ngo barondere umugisha uva ku Mana. C'est parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Parce que Dieu ne va pas. Dieu ivyo nizera. Sinizera ko Imana izompezagira. Ukora ko verse nasomye irahindura ubuzima bwanje yambwiye ngo Imana yarampezagira. Donc rero ntibikiri muri futur. Alors, c'est va vous fournir ça effort pour chercher la bénédiction. Fournir ça effort kugira ngo menye uwo ndiwe muri Kristo. Kuko ninamumenya caninjira mu muhezagiro wanje. Ikibazo ne gihagaze ku Imana itarakora, ikibazo gihagaze kutahura kwanje, kutarashika ku rugezo rwategereza gushika. Hangura kwizera ko mu bintu byose kwisi nta kintu cyo mbwira ngo ntigishoboka. Uraza ahantu honyine nabonye impossible mu ijambo ry'Imana na ahantu bavuga ngo utizera nibishoboka kwa ihimbara niyo impossible yonyine iba. Tout le reste c'est possible, mais ne pas avoir la foi c'est impossible que tu plaises à Dieu. Uririmbe abantu bose bazakorera mosozi mais ivyo uri kuravuga niba atari byo wizera Imana ntibinyiganyiza nta impact nawe nta impact ntaco bizagufasha. Turakubona nk'abandi bose baririmbye ibiti n'abandi baririmbye abantu nawe waririmbye Imana okay waririmbye neza gusumba abandi c'est bien mais ça va jamais changer ta vie. Mais le moment où tu chantes ce que tu crois igihe ujye kuririmba ivyo wizera haleluya abantu boko amashi batokoma amashi bokora amaso batoyakorora wewe biragira impact ku buzima bwawe kuko ushingira intayicuri. Chakitira muri eglise twebwe tuzakugira louange Mana urihe nkuko bagiye ku munsi mukuru wa 1er juillet Imana icaye ku ntebe rero turagutakambiye Mana turaguhimbaje Mana oya no. Haleluya. Nena babwiye sinzi ko inama y'ishengero havikorana ejo sinzogaruke. Ariko ico nasomye mu ijambo ry'Imana cyo nizera nuko mvuze ngo wisaka y'ubwiza mba ndiko ndashingira intahi icondi muri Kristo Yesu. Ivyo biragoye ivyo ntibizi ubunyene ntaco. Uruwera bariko nashingira intahi ico Kristo yangize kuba muri we mu kumuhimbaza. Et ça remplit ta vie. Et ça change ta façon de penser. Kuvishage natangwe kuvugenda kuri principe uvuga ngo kuko ndi kumwe namwe muyera azi ndazi. Non pas parce que ugomba kwishima kwa non, parce que tu sais que byose biva mu ijambo ry'Imana. C'est la base de tout. Il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas d'impossible dans la foi. Il n'y a rien qui est impossible. Mu buzima bwacu c'est vrai mu mwemu turabera ijana ku ijana igihe twavutse ubwa kabiri ariko mu bugingo bwacu radusaba gukura haracyari ingeso zikitunesha haracyari ibyo tugerageza guhindura mu buzima bwacu ariko icyo turi mu buryo bw'imwemu nicyo gihambaye uko bihinduka biva indani ntibihinduka biva hanze icyo turi cya mwemu kiri muri twebwe nicyo kiduhindura n'ingere twiyumvira hari ibintu ugenda uruhindura bitarahinduka bigenda bikugora mu buzima bwawe hari urugezo wo kwizera utarashikako uyu munsi mpagaze hano sindanagira na 0,01% y'ukwizera utwo maze kubona ntiburashikana 1%. Mugabo ndashima Imana kwiyubeshejeho no kwizera ubaho ubuzima butandukanye n'ingene abandi babaye. Kwizera si kugenda urumva kera batugisha kwigeza kwizera ukagenda ugaca kuri Toyota ngacabona Jeep ihagaze muri rya vitrine ngacanga ujya ni Rwanda ndayicakiye mu izina rya Yesu. Twaragenda muri restaurant muri Delisi hari ameze nko kuri cafe Guma uyu munsi tukicara ngo tugiye kurya ata amafaranga dufise ibintu byo kwizera twavumbuye hano itware bwamenye ko ari ijambo. Haleluya haleluya reka ndangize hari abantu bakora iby'amagymnastique yo kwizera medata ari kwizera kw'abana hari ukwizera kw'abakuze. Igitangaza ku buzima bwawe si umugambi w'Imana ku buzima bwawe si umugambi mwiza w'Imana ku buzima bwawe. Ntabyo mumvise hariho abantu bashobora kubona ikimuga kimugurutse ngaha bakarira Moses bagatanga bavuga ngo babonye Imana gusumba igihe bari bari mu ishengero atakimuga kirimo. Nta numwe yavyumvise ibyo. Ninde yifuza kubanza kuba ikimuga abwira tumusengera muguruke kubera iki kutaba ikimuga wumva ko ari umugisha Imana yatanze ku buzima bwawe. Ninde agomba kubanza kuremba hanyuma tumusengere tumurambike ko ibiganza kiri parce que birakumva muga kubera iki utagwaye udashima Imana gusumba uwagwaye akize kubera ko uwagwaye akize ari washima gusumba utagwaye. Manu yari gitangaza ariko c'était pas le plan de Dieu. Igihe Imana yatwaye bwoko binjiye mu gihugu yabasezeraniye igihano cya mbere yabaye cyari ko Manu ikama ukora ko si wari mugambi wayo. Mugambi wayo wari uko bajya ivyamwa byo mu gihugu. Cyo hari abantu usanga badakura mu gakiza bakunda ibitangaza. Jere urazi bitangaza vyanje byo gufungura muri campus narapfukama nkasenga avuga Mana uyu munsi ngende gutonda ku ishene hanyuma nsheke njya ku isahani batansavye ikarata kandi Imana igitangaza cyaraho nkacanja kwijabe nkafata microphone ngurumva ngo nagiye ngo shitse muri restaurant ngo shitse ngo nagira gutya ngo yibaza ngo yatoboye ikarata sinze bataba ngo hanyuma nashaka ivyo kujya izo ntahe nashinga ariko ndashima Imana kwivyo nivyo mu bugaragu umaze gukura Singishinga naye ko ikarata batayitowe shinga naye ko umuntu avyutse abantu amajana bafunguye kubera ko nakoze. Hari ukwizera kujanye n'igihe ugezemo ariko Imana ikwifuriza gushika ku yindi destination ku rundi rugezo nubwo rusabishwe no kwizera. Amashure biragorana mperuka sinzi ngama sino bivuga byose biranka ama diplome biragira iki yako kubera ikubaho reka kwiharura reka kuma wibona ko umunyagasogwe reka ko barabibonye ko bitanse ko papa na mama bitabaye uku ko babaye imfu tuzobivuge hari ibintu bashaka kubika ntashaka kuvuga uyu munsi. Hari abantu bashaka kuza mu biro gutya kaza naenda gukeneye sawa yego tuganire je urabona rero je ndi impfuvyi waratomboye niko canda kwishura urabona jewe nagize ingorane icambere wakijijwe yego ndakijijwe hanyuma ugira iki ndi impfuvyi uje gutanga ifashanyo
kuko aba imfuvyi nizo zizotanga imfashanyo. Kuko muri Bibiliya turi abana b'Imana iyo dukijijwe. Mugabo uri imfuvyi, Imana ni papa wawe fois 2. Kuko ni se w'imfuvyi gaciba n'umuvyeyi wawe kuko arakubavuza ubwa kabiri. None entre wewe ufise Imana fois 2 ari papa wawe nanje umuntu asanze akijijwe ninde atomboye. Oya, fata izina ry'umuntu atunzi Bujumbura, wowe umwana wiwe araje aje mu nzu, aje kubwira ngo nagomba ngo ntabare. Wowe nuro kwantuze. Utarakizwa ijambo ry'Imana rivuze ngo nise winde w'imfuvyi. Hanyuma uje kuraba abantu itaranabera se uze kubasaba. Ukabura imfuvyi nuzo kuzura imyoza. Nimbutakijije. Nimbutasome Bibiliya. Haleluya. Haleluya. Nta excuse ni musubira kuronka. Uri mupfakazi waratomboye. T'étais marié avec umuntu w'igitangaza. Kuko yavuze ngo numugabo none uza kweri ko utangura kuvuga abantu ngo urafise ibibazo ufise ibihe bibazo uwo mugabo wawe tumaze umusoma muri Bibiliya atakimunanira bigenda gute ingorane yawe ufise ni ikibazo s'umugabo wawe ikibazo ninge nutahura uriwe abakizwe barazi kuririmba iyo uri kurumviza amajambo bavuga mu ndirimbo gutya uvuga ati none abantu uburundi bufise ingorane kubera iki nukuri ingorane zose Burundi bufise nabakizwa bazitera. C'est vrai. Abantu Imana yahinduye isoko y'umugisha. Musumwe n'abarasenga niho kanyuma nangije. Musumwe n'abarasenga muramuzi umutipe umujama wanje yitwa Mpwemuyera muramuzi Mpwemuyera. Muramuganira. Ukamuramutsa mu gitondo uti bite ni sawa. N'umugenzi asa rakunda kugira ibintu byo kunkubita amasmatch murayazi iyo umuntu akwishyuye ijambo ukuntu ukavuga ati kameme nawe urasarishije ibintu nishuye gutya kubera musumweregeze kwa ndiko ndasengera ivyo kurya mwese nzi kamera musengera ivyo kurya ndasenga ivyo kurya ndavuga data ndagushimiye kuzibwiza imfungurwa ndagusabye uzihezagire uzihumanure zezesha amaraso yawe urana ko zavuye mu isi yanduye kandi mwami ndagushimye hanyuma wibuke n'abatazironse wibuke babana b'imfuvyi wibuke bajya bose batabironse nza numva Mpwemuyera ngo ngo bisinkokora acambaza ngo Imana bibaza ko yibagiye abatabironse kubera ko wewe utari bwabironke urayiriya kara rero Mana urabona ko ndabironse rero cubibukare donc urabona wari wikawushije ko ndabironse Ndarambajije ngo nyereka verse ngo ivuga yuko ngo Yesu amaraso yiwe yaje kweza ibiharage n'umuceri. Sinzi ko ragenda ahantu mu rubanza bagasengera ivyo kurya apeti gacigenda. Bakamanura amaraso bakabisiga amaraso ugira ufungure. Hari umuntu yigeze gusenga bateguye buffet y'igitangaza ndumva biranse vraiment. Apeti pi yagi. Amaraso ya Yesu ntiyaje kweza ibiharage n'umuceri yaze guhindura abanyavyaha bagororotsi subira ubwira iki kandi Imana kuva uyo munsi ndavuga sinzopfa nsubiye kubibutsa Imana batabironse numbabarire nohera he je niyo ngorane mfise cyamaza dusenga tubwira Imana tibwira ngo kuko abantu bafise Imana ni umukozi wo muhira ntaravyumvaga past uzumva umuntu aravuze ngo Mana ngo urabona ngo iyo dusinzire ngo tuba tumeze nk'abapfuye sindaheza agaca avuga ngo urumva ngo Mana ngo turagusavye ngo tubere umunyezami wanyu nukuri umuntu akubahuka yarakijijwe yarabatijwe mu mazi menshi ageze Mukamenge agira dugi Bugarama yinjiye mu modoka igenda irata ivyuma Mana turagusavye tubere umudereva aho tuza kuvira ngaha Imana iza gutwara coaster vous ne savez pas à qui vous adresse ngo yango ntaco rukuva he wabisomye he Imana yoza ku umunyezami wanyu ko n'inzu yoca itemba ko n'umunsi Paulo na Sila bayihamagaye gusa imiryango n'iminyoro yaciye yuguruka ingorane nuko ni wayihamagara n'amakadena n'amaserire yose aca yuguruka par sa présence
On ne s'adresse pas à Dieu comme ça. C'est parce que tudakunda ijambo. Tuca tubishyiramo ibigumbagumba by'abarundi n'abarundikazi. Oya. Nous devons prier par rapport à la parole. Pana kubera ko la majorité ngo soku na sokuruza niko bamye basenga. Non, ijambo ry'Imana rivuga iki kuri ico kintu uri kurasenga? Ni kihe kintu wizereye ku ijambo ry'Imana rivuga? Kuvuye munsi navuze nti Imana. Imisi yose mbonye ibyo kugira kuvuga nti Imana. Ubaze pasi urashobora umuntu agahezagira umugore n'umugabo, umuhungu n'umuhungu kabwa agahinduka umugabo n'umugabo. Ntoro bahezagira. Mugo imbere y'umuceri ugahamagara Imana ngo izaga kuhezagira umuceri. Abantu urabahezagira? Mugahageze gusengera ibyo kurya ugahamagara Imana ngo ibihezagire. Kandi hana nakubwiye ngo wewe ndaguhaye ububasha. Icyo uzoboha ngaha mwisi. No mwijuru kizoba kibora. Kizohora mwijuru no mwijuru kizoba kibora no mwisi kizoba kibora. Mugabo akagera hari dusuje twamenyere twaduhamagara. Ngende ndabateye ikibazo kizotuma mugaruka ejo na confusion gatoyi kubasaba tsitara kuri uyu mugoroba mugaye muzoce mugaruka ejo. Yesu aheruka kwirukana dayimoni ya nyuma acambaye umubiri akiri ngaha kwisi. Yesu ntashobora kwirukana dayimoni uyu munsi. Soma Bibiliya, subire mu Bibiliya. Nigeze kubona abantu kuri eglise wacu bafashe Bibiliya kwa kwita umuntu agwaye amadayimoni ngo acankunga kubera Bibiliya kiramukubita. Yesu nta nahamwe yavuze ngo ni abantu bazotegwa amadayimoni uzompamagare nzuza kwirukana. Yavuze ngo nimwumva mukizera ijambo ry'Imana ngo muzogira iki mwizina. Iyo umuntu afise ububasha gutumye ko atanga icanditse gusa ntarinda kuza. Ari abantu benda kurindira ko arinda kuza rero. Ariko ufise ububasha bwirukana amadayimoni kandi wirukana nk'ugwana nayo kuko wewe nturubunesha. Wewe ururuta kubera ko uruta kunesha kandi utagwana kubera ko umukunzi yawe yaguhaye intsinzi utarinze kugwana. Bitarinda gusaba inguvu zawe bidashaka gusaba ivyo wize. Shobora kuba nabateye ibibazo byinshi kuri mugoroba. Tukaba dufata umwanya wo gusenga. Tuzobandanya ejo nari nabibasavye hakiri kare. Nimba ari ibibazo ugize ejo uzoze tubandanye. Ariko kaburi mugoroba tsubeshweho no kwizera. Haleluya. Ubeshweho no kwizera ikibanza kwisi urimwo cose ntaco gitwaye. Nta kibanza na kimwe kimwe umugisha. Wazikora umuntu ashobora gukizwa kamara imyaka 50 akijijwe yizera Kristo akabazi ko umugisha wiwe uri muri Canada cyangwa muri Etats-Unis cyangwa okay ndabona ko muvuze mutu rero narangije genda wahejeje taha ibyo bindi vuga. Iyo ukishijwe umugisha urawugendana uza mu Kinindo uja mu Kumusaga uja muri Canada uja muri Etats-Unis. Haleluya. Urawugendana nta nahamwe uzosanga ibisumba ko warabizeye Kristo. Hagemba nyamye ndi Washington DC nyamye nkavuga nta hano bacungerewe cyane ku isi. Bazige misenga navuga nti ndata ndagushimiye ku uyu munsi ndi Washington. Ya president wa Amerika n'abandi bose barajyama neza kuko nashitse. Oya igituma ingorane cihaba rero navuga ati ubu rero urexagere niyo ngorane yanje fise kuko ikibazo dufise niki niba ndi ngahara abami n'abaherezi bari muri kino kibanza. Okay nindashobora kuba ari umwami n'umuherezi atafise security na garde umucunzi. Niba ndibizira ko afise abamarayika babacunze. Okay ndabona ko mukiri bakeye. Bibaza ko abamarayika bari ngaha mwishengero bari hajya hanze bariko baratera inkuru. Muramaze kuja mu kigoba abategetsi bari mu kigobe mu nama. Muramaze kubona abapolisi aho bari hanze. Sasa turi mu nama ikomeye y'abakozi b'Imana sivyo? Ne peut pas venir ici parce que muzobacira urubanza sivyo? Mugi kibazo kihari nivyo bariko baravuga hanze. Mumarayika wa ntuzere ko abwirwa ntuze ngo urazi ntuze yanjanye ejo ku mugoroba. Haje iyo dufise abantu baducunza aho hanze basiga baratera inkuru.
nguyu wanje ngo ntwara ahantu ngo ntatagira uko rero avuga kuko ivyo ubamwo naho bamuvyaha naho ugira iki umumarayika wabategeza gucunga ntashwa afise ubu ariko aratera inkuru ngo yo ngujya ntaramenya uwo ari we basha ntazi ko ari umwami n'umuhereza urazi yagendera urazi abo bagendana urazi ivyo yamamwo ntaramenya uwo ari we ameze nk'abandi bose niko amarayika ariko aravuga si blagi ni vya vrai ubeho nk'umugororotsi ubeho nk'umugororotsi ubesheho no kwizera kuko ngo niwiyonjorora ntushobora guhimbara Imana ibindi tuzobibandanya ejo ariko ndako nabibwira abagororotsi abizeye Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwawe nyaba utaravuka ubwa kabiri nyaba utarafata ingo kwakira Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwawe ça ne te regarde pas ça ne te regarde pas hari ahantu bagenda mu nama kuvuga ngo ukumva ngo inama ngo niyo ngo mu Kirundi mu mategeko y'ikirundi ngo c'est une réunion des élus abantu batowe kubera ko batowe iyo utatowe ntiwinjira c'est une réunion des élus mu kigoye muri parlement bon peut-être ugiye kurorera uri hanze mugabo tu ne vas pas siéger parce que tu n'as pas été élu ushobora kuri muri assemblée ngaha ariko utarigera utorwa kubera kutigera utigeze wakira Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwawe ivyo navuze vyose ntibikuraba ivyo navuze vyose ni inkuru nziza wabiravye uri kure nga ntibikuraba kugira ngo ushobore kuba muri ibi byose ko turavuga nuko umunsi umwe wakira Kristo ukavuga uti kuva umunsi mwami ndakwakira imbere mwami n'umukiza w'ubugingo bwanje ibyo twese twakoze nivyo bitaduteza isoni uyu munsi kwa twaramwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu